n'icyumba nawe urumviza ndabudasimbura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviza. ukumva ngo uriya niwe mukwe wanje, ngo yambara neza, yisiga parfumota, ngo agenda neza, ngo atambuka neza, wewe guhoraraba. Nshuti yanje nakubwira ati ibyo bintu wihaye sivyo na gato. Urukundo canke urugo biratandukanye no kugenda ubona umuntu ujya guhe wafise ubushatsi ngo nk'intuze yango yambara pocket ngo ngirane ngo nego kaniyogera mu rugo rwanje hibambiwe. Erike ndagwikaze muri kino kiganiro ndavuga simbura cuno musi ndavuga simbura cuno musi aho tuza kuvuga cyane ku ijambo urugo mbega niki. Uno musi tuza kuvugira hamwe ijambo urugo. Ikaze no mugano ndavuga simbura mushikizwa nanje wone kwivara sikira from change padeze ki BBC kurikanira kuri mina kuti tuva bisibini namaze kubwira ko tuza kuganira ku ijambo urugo niki. Tuza kwivuga mu mice ishika mu matiri ashika 5 aho tuza kuvuga neza na neza muri ivyo bice urugo icarico. Ariko imbere yuko nduga kwidonido mu nkundire ntangure ndababwire bimwe mu bikunda gutuma ingo nyinshi zisenyuka cyangwa ingo nyinshi zitaba ingo nkuko tuzizi. Abenshi barakunda kwihendera mu mahitamo gute? Bakunda kwihendera mu mahitamo gute? Akenshi iyo umusore cyangwa inkumi, reka cyane bikunde tuvuge ku musore, ko kenshi bikunda gushikira umusore. Iyo umusore kenshi ashimye inkumi ngo bazobane, agiye kwipresenta iwabo bakunda kuca bavuga ujya ngo n'umwara umugi we mama ngo ujya ngo yambara nabi, ngo yambara pocket, ngo ntiyambara impuzu z'ibitambara, ndavuga nka costume y'amapantaro y'ibitambara, amashati y'amaboko maremare, ngo yambara kubikini y'ikiruma, ngo nisiga parfum, ngo nta mota, ngo nagira gute, ngo kandi yo tubera umukwe. Ariko waseruka muri rwa rugo wambaye kumwe bakunda, bagakunda avuga ati ngo hiyi ngo uyu niwe mukwe. Ahi mama we wa muntu w'inyuma baravye atandukanye n'uw'imbere, bagiye kubona mu misiza bamuremetse umukobwa wabo baragiye bamaze kubana. Wa mugabo atangure kugaragara neza wenyene uko ariko mu misi wa mukobwa agenda avuga ati hi mama we mama rurananiye kubaka, ati wa mugabo mwashima umwe mwavuga mana yanje andaze kujya musonga, ni wa wundi mvuga ibyanje ntabyumviriza ahubwo agomba kwivyiwa ari byo numva, ni wa wundi agakosa gato konyene kagwiza kakaba kanini atakiyago kiri mu rugo rituganira. Wa muntu mwashima w'inyuma abaye mubi w'indani. Ivyo biri mu bintu byinshi biriko biratuma ingo nyinshi ziriko zirasambuka. Ni niyo mpamvu natumye mvuga ati tugomba kuganira ku ijambo urugo ni giki. Abahinga baravuze ati urugo si inzu y'amatafari, si urupangu. Urugo ariko nyabuna ngo urugo n'ahantu abantu babiri bahurira, ahantu babiri bava. Aho hantu hiyumviriwe ko umugabo n'umugore nibo bonyene bahiyumviriye, atabundi muntu haje. Ndavuga abo bantu babiri bamaze kuhiyumvira barahashinga, bitwa urugo. Ahantu bamaze kuhashinga bahashingiye ku isezerano, bahashingiye ku masezerano. Isezerano y'abahashingiye n'amasezerano y'iki? Ni isezerano ryo kubana, gukundana, kwizerana no gufashanya mu bijanye n'ubuzima bw'ubwo rugo. Ayo niyo masezerano basezeranye ari abo muntu babiri. Ndavuga umusore n'inkumi baraje barasezerana kubana. Bamaze kubana umwe yitwa umugabo uwundi yitwa umugore, basezerana gukundana. Ibikundanye lazima murazi ko ibintu bikundanye biranwana, biba kimwe. Urumva biba kimwe. Bamaze gusezerana gukundana baciye babumwe muri urwo rukundo, maze baca basezerana no kwizerana. Basezerana kwizerana bisanzwe kwisigure ngo umuntu yizera uyundi nta kwikekana,
nta gushamirana, nta kugira umwe akoze iki uwundi agakora iki, baza guhurira hamwe kuko bose barizerana, maze baca banasezerana kuzofashanya mu bijanye n'ubuzima bw'urwo rugo rwose. Bisigure ko umwe nta mukeba w'uyundi, mu rugo nta mukeba w'uyundi, bose bitegerezwa kuba ari abantu bakundana kandi bafashanya mu buzima. Mu yandi majambo ndavuga ko urugo ni ishure bigiramwo ibintu ngira ndakubwire, ibintu bikurikira. Ni urugo bigiramwo urukundo rufise intumbero, urumva gukundana bifise iyo bigenda bigana, urukundo rufise ireme, urukundo rufise ishingiro, bakigiramwo kwihangana. Mu bisanzwe mu Burundi bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Rero mu gihe yavuze ati ntazibana zidakomanya amahembe, birasaba ko mu rugo habamo kwihangana, kuko jewe ego ndashaka kuba mfise akageso nakuranye, wowe nawe akageso katagushimisha cyangwa katagizende, mbwa birakenewe kukihanganira, kandi birakenewe nanje kunanyigisha kugira ngo akageso kumbure kamvemwo amatube umwe muri rwa rukundo. Kandi birakenewe kandi ko muri urwo rugo habamwo n'ishure ryo kubabaranira. Urumva kubabaranira mu gihe jewe nkoze agakosa, nkoreye agakosa, gerageza umbabarire, nanje mu gihe nkoreye agakosa gerageza mubabarire, maze twige kubabaranira, hama tubandanye gushinga rwa rugo rwacu rube rwiza gusumba. Aho hakabamwo no kwiga kumvikana. Bisigure ko twumvirizanye mu kiganiro tuzogirana, mu kiganiro tugirana twumvirizanye, wewe unyumvirize nanje nkumvirize, maze duhurize hamwe twumvirizanye, sibyo? Twumvikane. Urumva ni kuja inama, twese hamwe tuganire, tuja inama. Iryo ni ishure, urugo. Ibyo byose nibyo twigira mu rugo, tukiga no kurera, kuko tumaze gushinga urugo Imana yaruhezagira ikaruha ibibondo, tukiga rero kurera ibibondo Imana izoduha muri urwo rugo, sibyo? Hama ndakubwira ikintu cya kabiri, nakubwiye ko tuza kubivuga mu nzira zitanu, kigira gatatu. Urugo ni iki? Urugo ni isoko ry'imico n'akaranga. Urugo ni isoko ry'imico n'akaranga. Umurundi niwe yavuze ngo igihugu gihera mu rugo. Bisigure ko igihugu kimaze kuba gihera mu rugo, bisigura ko mu rugo habayo isoko ry'imico n'akaranga. Muhira niho nigira kubaha, niho nigira kugamburuka, niho nigira gukunda igihugu, niho nigira gukunda abakuru n'abato, niho nigira ibintu byose, urumva niho nigira ibindanga jewe bimpa agaciro. Nimba ndi Murundi nkahigira imico n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi, ibyo byose ndabyigira mu rugo, si mw'ishure aho ndakubyigira, ahubwo ni mw'ishure ry'urugo, aho ndabyigishwa na mama na papa. Ibyo nabyo bikunda mu gihe mama na papa banwanye bakaba umwe mu rukundo, maze nabo bagafita indangagaciro zabo, arizo nazo bazoha n'abana babo, bagaca bahigira imico n'akaranga, bagaca bahiga iby'imico n'akaranga. Ikintu cya kane ndavuga ko mu rugo n'agasanduku k'amabanga. Ibyo bisigure ko wa mukobwa we ugomba kuca kubaka urugo, cyangwa wa mama we uri mu rugo, si byiza kumva amabanga yo mu rugo ngo yagiye hanze. Wa musore we na wa mupapa we, urugo si byiza kumva ngo amabanga yo mu rugo yagiye hanze. Abarundi nibo bayamaze bavuga ati akari mu mwenge w'inzu kamenywa na nyeneyo. Bisigure ko amabanga yanyu ari hagati mu rugo indani atezo kumenya wewe wa mugabo we nawe wa mupapa we. Sinabyiza ngo anamenye n'abana. Abana hari amabanga amwe batagenda bamenya, amabanga agenda amenya wewe wa mupapa we nawe wa mama we nawe wa musore ugiye kubaka cyangwa wa nkumi we ugiye kubaka. Ubyumvireho ko hari ibintu byinshi bizoba hagati yanyu mukabihereza muri mwebwe. Abenshi bakunda guca baza kubibwira ba marene cyangwa ngo ba pare, ariko mumenye ko mumaze ibanga rimaze kujyamo abantu barenga 2 mu ry'urugo, riba ryamaze gusambuka, riba ryamaze kuja hagaragara. Kuko ujye ugiye kubwira we nawe afite ibindi bibazo byiwe, azoreka kubyiwe aze kuvuga ibyawe. Ahubwo byiza ubaka, menya ko wewe mwasezeranye kuzoba umwe. Cya gatanu ndakubwira ati mu rugo niryo
itanguriro ry'igihugu ciza. Navuze ngwiki, navuze mu rugo ni itangiriro ry'igihugu ciza. Ndagusubirira mu navuze urugo ni itanguriro ry'igihugu ciza. Bisigura iki? Bisigure ko mu rugo niho ubwa mbere turonkera umuryango, niho turonkera umuryango, ndavuga turonkera ugwaruka abana benshi. Ni itanguriro ry'igihugu ciza gute? Niho turonkera yandiro yo kuziga, niho turonkera kwa gukunda igihugu, niho turonkera kwa kubaha abato n'abakuzi, niho turonkera yandero y'ireme, yandero yo hasi, niho turonkera bwa bwenge buzodufasha gutegura neza kazoza kacu. Ariko kuvuga ati mu Kirundi no bavuze ngo uwanka agakura abaga umutavu. Bisigure ko nufata nabi umwana wabyaye ukamurira nabi, gutyo nawe azorera nawe abazobyara canke abazorera mu mabanga y'igihugu. Bisigure ko cya gihugu kizoba cyamaze kuba kibi kuko cyateguwe nabi, ariko igihugu kizoba cyiza kuko cyateguwe neza bihereye mu rugo. Nizere ko rero mwese muriko murasobanukirwa neza ibyo turiko turavugira hano. None mugabo nawe mugore utahuye iki? Musore nawe nkumi wimirije kubaka urugo utahuye iki mu bijanye n'ibyo twavugira hano bijanye n'urugo? Muri no minsi nizere ko ni mu gihe abantu benshi uzobona kumenga gushamirana, kugwana ntacyo yabwiye. Aho ndavuga ni mu rugo. Kandi mwibuke ko kwa patiri canke kwa musitanteri basezeranye ko mu mahigwe no mu marushwa bazokwihangana, bazoba barananira, bemeranye ko bakundanya, ariko byabaye vy'ibirori, ntibyabaye no mu buzima bwabo. Ni hahandi uzozubona umwe ngo wewe niho njamenye mu mutwe, uwundi ngo nawe nta kofi wonkozako, kumbure bishimikizwa amateka barengera, ariko bakibagira ko nabo bamatanijwe n'icitwa urukundo cyatumye bubaka icitwa urugo. Nizere ko atamuntu n'umwe yumviriza kino kiganiro ngo usange agifise ako gatima kabi, iyo satani imurimwo yo kumva umenga yobomora urugo rwiwe. Rero abantu nabo bumva bamaze kuba bafise ako kagorane canke ako gashatani kari muri bo, mbega nizihe ngingo nogenda batekereye canke impanuro no batekerera hamwe mwozigiramwo mwosanga urugo rwanyu rwagiye rumera neza? Icambere, gerageza kuganira kenshi n'uwo mubakanye. Iganira, yaga ibihanze urugo, ganira muyage ibyo bintu byose biriko bituma mutagibana neza, maze mu kiganiro cyanyu mumve ngaho mutoye umuti, mutarinze guhamagara ba marene n'abapare. Icya kabiri kigomba gusa n'ico, mu bitameze neza nimwicare hamwe mu biganiro, ntimuhamagare ngo marene canke pare ngo baze mu ngorane zanyu canke mu bibazo byanyu, bizoba bitumye musohora ya mabanga y'urugo yarategurizwa kuba hagati yawe n'uwo mubakanye. Nimwabona naho bimaze kurenga inkombe, senga. Ico ni cya gatatu, fukama musenge mubwira Imana, kuko Imana niyo imatanya abantu babiri bonyene, niyo ifatanya abantu biciye mu rukundo, kuko niyo nyene urukundo. Rero ibiciye mu rukundo byose tuzi ko biba birimwo Imana. Gerageza rero musenge, muhamagara Imana yo nyene urukundo igaruke imijire ibirungo mu rukundo rwanyu, maze urukundo rwanyu rube neza. Imbere yuko muja guhamagara indongozi canke ababaserukiye, banza musenge. Nizere rero ko mwese mwagiye muryoherwa n'ikiganiro cacu. Nimubaka urugo rwiza, ruzoba ifunguro y'abarutemberera, ruzoba ifunguro y'ababanyi banyu, maze bagende bayaga ibyiza by'urugo rwanyu kuko mwubatse neza. Nimwubaka naho nabi, kizoba igitutsi cy'abatemberera, kizoba n'igitutsi cy'abanyi, mu biciro ry'imigani, mube ibindi bintu nyene namurumva ntiruzoba n'urugo rwiza. Ndavuga simvura cendagiye, ariko mwibuke ko umwana uko arenzwe ariko akura, gutyo bikuviremo isomo ryo kubaka
Burundi bw'iju uhereye mu gutanga indero y'akarorero ku bana bawe. Imana ibarinde imikoshi, ibarinde satani, Imana ibarinde abansi baza gusambura urugo rwanyu mwiyubakiye mwebwe bishimikiye ku rukundo mwikundaniye. Mwibuke no gushigikira mukoze subscribe kuri Miracle TV, mwibuke gusharinga kino ganiro, mwibuke likinga kino ganiro. Ndabakunda cyane. Ni one boy Faraskira from Gentle Paradise, mwari komeye kuri micro za Miracle TV so babizebeni. Ikiganiro ndavuga simvura. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista. Hey, mbega waruzi ko katahandi hantu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura, mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi telefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama emitter, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop, ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama, hehe. Aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking, haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kazi.